Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 20 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kugira umunsi mwiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndagukengurukiye cane. Ifatwa rya Mutama Petero Karaveri Mbonimpa muri Rusama 2014 hisekeza Vendredi Verte ryagondoje leta y'u Burundi. Pacifique Ninahazwa ati igihe natorwa kurongora urunani rw'amashirahamwe yigenga Foruske muri ntwarane 2009 Petero Karaveri Mbonimpa nari ndamuzi nk'abandi barundi bose kw'iradiyo ndetse no mu mboneshakure. Mu myaka yangana na data ntitwari mu runganwe rumwe, narabajije impamvu ishirahamwe APRODH ritari mu runani Foruske. Hari abambwiye ko Mbonimpa hari umunyamacakubiri ko avugira abahutu gusa. Nsanzwe nari umuntu nemera n'ingoga amajambo mbwiwe, biransaba gutohoza ikintu nkacibonera kugira ndacemere. Intumbero yanje igihe nitoza zari zibiri cane cane iyo kuduza rwose ijwi ry'amashirahamwe yigenga no gukomeza imigenderanire myiza hagati ya leta na societe civile. Kimwe naragishoboye, ikindi carananiye. Ijwi rya societe civile ntiryashobora gukomera tudafise amashirahamwe akomeye yizerana kandi akorana. Igandagurwa ry'icegera c'umukuru wa Oricome Ernest Manirumva niryo ryampaye akaryo keza ko kumenyana n'abandi barongoye amashirahamwe yigenga. Urugamba rwo kurondera ubutungane kw'igandagurwa rya Manirumva rwampaye akaryo ko kumenyana rwose n'abarongoye ayandi mashirahamwe yigenga. Kuva ubwo amashirahamwe yarakoranye cane no ku bindi bibazo. Muri urwo rugamba nyene niho namenyaniye na Mutama Mbonimpa. Biragoye kuronka amajambo yo kuvugamwo ubutwari bwa Mutama Petero Karaveri Mbonimpa. Icambere gitangaje umushikiriye n'ingene aciye bugufi, nta ngorane y'imyaka afise. Benshi mu bo bakorana ni bato kuri we. Nasanze akorana n'abava mu moko yose kandi akabizera co kimwe, agwanira agateka ka bose adacaguye. Narabuze ivyamuvugwako iyo vyavuye. Vy'ukuri Mutama Mbonimpa ni intwari mu guharanira agateka ka zina muntu. Sinkekeranya ko mu myaka ya kure atakiriho hazobaho icigwa kimwerekeye kugira abazoba bakiri bato bamwigireko. Muri iyi ntahe rero ndabasangiza bimwe mu vyo namenye ku buzima bwiwe. Ndababwira uko yafashwe harapfungwa muri Rusama 2014, urugamba rw'abanyagihugu rwo kumubohoza twise isekeza ry'urwatsi rubisi, campagne du Vendredi Verte, ubuhemu yakorewe n'icigwa nakuye muri urwo rugamba. Ubuzima bwa Mutama Mbonimpa bumeze nk'incamake y'amagorwa y'abarundi kuva twikukiye. Petero Karaveri Mbonimpa avuka mu bavyeyi badasangiye ubwoko. Se ni umuhutu, nyina ni umututsikazi. Mu mwaka w'1972 Mbonimpa yarahatswe kwicwa ariko aca anyegezwa n'abagenzi b'abatutsi. Abatari bake mu bagenzi biwe b'abahutu barishwe uwo mwaka. Urwo rwimo nyene rwatumye Mbonimpa ahagarika amashure. Imyaka myinshi yayikoze mu bushikiranganji bw'ubudandaji, aho hagarukiye demokarasi ifatiye ku migambwe myinshi. Mbonimpa yabaye mu begereye Melchior Ndadaye, arazezwa kuba umunyamabanga ntayegayezwa w'umugambwe Sahwanya Frodebu. Mu bihe vy'imyiyamamazo Mbonimpa niwe yanyonga imodoka yarerura Melchior Ndadaye. Aho Perezida Ndadaye hagandaguriwe mu mwaka w'1993, Petero Karaveri Mbonimpa ari mu bagiye imbere mu myiyerekano yo gusaba ikiziga c'umukuru w'igihugu n'abagendanyi biwe. Ni nawe yahavuye yakira ivyo biziga. Mu gitabo ciwe Restez debout, Mbonimpa amenyesha ko ibiziga vyose vyasubijwe kiretse icajire Bimazubute yari icegera c'umukuru w'inama nshingamateka. Kugeza ubu ntawuzi iyo abasirikare bamutaye. Urwimo rwo mu mwaka w'1993 rwatwaye abaryango benshi ba Mbonimpa. Se yaguye mu ikambi y'impunzi mu Rwanda. Ico gihe abahutu benshi bo mu ntara z'uburaruko bahungiye mu Rwanda.
nyina nawe co kimwe na muramu we bagandaguriwe mu ikambi y'abateshejwe izabo mu Vyerwa vya Ngozi. Ico gihe abatutsi nabo bahungiye mu makambi y'abateshejwe izabo. Mwene wabo yari yabaye mu bazibiye amabarabara inyuma y'igandagurwa rya Perezida Ndadaye, nawe yishwe n'abasirikare. Mu gitabo ciwe Rester debout, Mbonimpa aravuga neza ingene impande zose abahutu n'abatutsi zabuze ababo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu mu karere avamwo. Inyuma y'intsinzi ya Frodebu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu, Mbonimpa yarinjiye mu gipolisi kigenzura ikirere, imbibe ndetse n'uruja n'uruza rw'abantu pafe, aho yinjiriye rimwe n'umupfasoni Denise Bucumi Nkurunziza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane, Mbonimpa yahavuye ahagarikwa yagirizwa gutunga ibirwanisho atabirekuriwe, apfungirwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu. Mu gihe yari mu munyororo, Petero Karaveri Mbonimpa yarakubiswe, yarahohotewe, yongera aribonera ubuzima bubi bw'abanyororo mu Burundi. Aho mu munyororo, Petero Karaveri Mbonimpa yapfungiwe mu cumba kimwe n'umusirikare yanize Perezida Melchior Ndadaye. Ivy'isi ni amayobera. Akarenganyo Mbonimpa yaboneye mw'ibohero niko katumye atanguza ishirahamwe ryo guharanira agateka ka zina muntu n'ak'abanyororo APRODH. Iri shirahamwe ryarakoze ibintu vyinshi cane, ryarahinduye vyinshi mu mabohero y'u Burundi, riratuma hashirwaho itegeko rihana kuboreza igufa abapfunzwe, arivyo bita torture mu rurimi rw'igifaransa. Mbere n'igihano co gupfa kirakurwaho. Mbonimpa yaragwaniye uburenganzira bw'abagwanyi baba bafashwe ku rugamba n'abandi banyagihugu benshi bafatwa bagirizwa ko bakorana n'imirwi y'abagwanyi. Mu nyuma Perezida Nkurunziza ubwiwe yaramugendeye muri APRODH aramushimira ku bikorwa yakora, yongera aramwemerera ko agiye kurwanya torture mu nzego z'inyamiramabi. Aha nokongera koko akarenganyo kakorewe umuvyeyi wiwe katumye imfura ya Mbonimpa ija kwifatanya n'abandi mu rugamba rwa CNDD FDD, ubu ifise ipete rya Lieutenant Colonel mu gisirikare c'u Burundi. Nayahe magorwa Mutama Mbonimpa atabonye? Guhakwa, kugandagurwa ukiri muto, kubuzwa kubandanya amashure, kwicirwa abavyeyi n'abana, kubona indongozi mwasangiye urugamba rwa politike yicwa ukakira ikiziga ciwe inyuma y'iminsi gihambwe, gupfungwa ku karenganyo incuro zibiri, kuborezwa igufa, kuraswa ukamara amezi mu bitaro, kwangazwa, kunyagwa amatungo yawe, gutukwa n'igihugu cawe kikakwita umwansi waco. Vy'ukuri ubuzima bwa Mutama Mbonimpa ni incamake y'amagorwa y'abarundi kuva bikukiye. Dosiye Kiriba Onde. Mutama Mbonimpa yarazi ko ihinduka ry'ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ryari rihinduye ingendo yo guhonyora agateka ka zina muntu mu Burundi. Yarazi ko abarundi bagiye kuruhuka, yarumiwe abonye ivy'ubutegetsi bwa CNDD FDD bwahavuye bwamukamwo. Afata iya mbere mu kwiyamiriza ubwicanyi bwakorewe aba FNL i Muyinga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu. Ashira ahabona ibinyegezwa vyo mw'igandagurwa rya Ernest Manirumva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda n'ibindi vyinshi. Inyuma y'amatora ya 2010, Mutama Mbonimpa niwe yashize ahabona ubwicanyi bwakorewe aba FNL bwiswe Operation Safisha. Amaraporo ya APRODH yarababaje cane ubutegetsi bwa Nkurunziza, biza kunyuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na kane igihe Mutama Mbonimpa ashize ahabona ibijanye n'imyimenyerezo ya gisirikare yariko ihabwa imbonerakure ahitwa Kiriba Onde mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Iyo myimenyerezo yari yatanguye inyuma y'amasezerano yabaye hagati y'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza n'ubwa Perezida Joseph Kabila mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na rimwe. Nkurunziza yarabona ko bizogorana ko aronka ikiringo ca gatatu, niko kwiyumvira ikindi gisirikare ciwe azokoresha mu kurwanya abo batavuga rumwe. Ivyo bintu vyari bizwi na bake cane, no muri CNDD FDD ntivyari bizwi. Kurwanya uwo mugambi kwari ugusekana na Perezida Nkurunziza ubwiwe.
niho hiyumvirwa umutego wo guhagarika Mbonimpa bamurungikira ifoto itariyo mu gihe yari yamaze kuronka ayandi mafoto y'abari mu myimenyerezo muri Kiriba Onde. Iyo foto niyo yabaye icitwazo co kumufata yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Ifatwa rya Mutama Mbonimpa muri Rusama 2014. Ku munsi wa kane igenekerezo ry'15 z'ukwezi kwa gatanu 2014 isaha 7 z'umurango narabonanye n'umwe mu barongoye amashirahamwe yigenga yari arongoye rimwe mu mashirahamwe akomeye kandi yizewe muri sosiyete sivile. Ubutumwa yaranzaniye bwari ubwo kumenyesha ko Mutama Mbonimpa bwaca afatwa. Ico gihe Mbonimpa yari amaze kwitaba inshuro zibiri muri police judiciaire amagenekerezo ya ndwi ndetse n'12 Rusama 2014. Hose yabazwa ibijanye n'ivyo yavuze ku mbonerakure ziriko zirakora imyimenyerezo ya gisirikare muri Congo kandi yari yaratanze ivyemezo vy'ivyo yavuze. Hariho umutahe umusaba gusubira kwitaba ku munsi wa mbere w'igenekerezo ry'19 z'ukwezi kwa gatanu 2014. Amakuru y'ibanga uyu twabonanye yamaye nuko Mbonimpa yitavye yari guca afatwa. Muri iyo myaka twari tumaze kumenyera ko umuntu ashoboye gukinjura gato mu mushuhirano w'ibihe ubutegetsi bwaba bushaka kumufata, iyo ngingo yaraheza igahebwa. Aho kuwa kane uwo mukuru w'ishirahamwe twabonanye yarambwiye ko hariho ishirahamwe rifasha abaharanira agateka ka muntu ryari ryatumiye Mbonimpa mu nama muri Kenya, kandi ko yari kugenda iryo joro nyene mu gipolisi hari kwitaba umushingwamanza wiwe. Sinamenye neza nimba uyu mugenzanje muri sosiyete sivile yaraje kumpa ayo makuru koko canke yaraje kumviriza ko hari ikindi noba nahava nkora canke ko hoba hari abandi boba bari biyumviriye ico bokora co gutabara Mbonimpa. Kenshi uwo muntu yarakunda kumbaza ivy'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi bavuga ku bibazo bitandukanye. Kuva mbonye uko yigenjeje mu myiyerekano yo kuwa 8 z'ukwezi kwa kane 2014 nari nsigaye nitondera cane ivyo ambwira. Uwo murango ico nagerageje kuvuga cose ko twogerageza yaca ambwira ko bagihejeje kugitegura ko atacotuma mpagarika umutima. Twavanye numva ampumurije. Isaha 3 z'umugoroba uwo munsi nyene uyu mukuru w'ishirahamwe twahuye nsohotse restaurant imwe mu gisagara ca Bujumbura n'awayijemwo, aca ambwira ngo ndafise ubwoba wa muntu ahava afatwa. Sinatahuye ahavuye ubwo bwoba bushasha kubera nari naherutse ampumuriza ku murango ko vyose vyifashe neza. Naramubajije ko afise amakuru mashasha ariko ntayo yampaye. Naramubwiye ko noza guherekeza Mbonimpa agiye ku kibuga c'indege kugira hagize igishika tuzobe tubona. Yambwiye ko bidakenewe ko jewe nza ahubwo ko we aza kumujana kandi ko bazoba bafise abapolisi. Gushika aho nta kibi nabibonamwo. Isaha 8 y'ijoro wa mukuru w'ishirahamwe yarampamagaye ambwira ati wa mugenzi wacu baramufatiye ku kibuga c'indege, iyi ngo duhure kuri police judiciaire niyo bamujanye. Muri jewe ibibazo vyari vyinshi cane, ryari ijoro ribi. Twaratinya ko Mbonimpa ashobora no kwicirwa mu gasho kuri police judiciaire. Twahahuriye turi benshi aho twumviye amakuru y'ivyabereye ku kibuga c'indege. Ibintu vyose vyari vyagenze uko vyari biteguye. Mutama Mbonimpa yari yagiye ku kibuga c'indege ajanye n'umwe mu barongoye amashirahamwe yigenga. Bashitseyo uyu bajanye yabanje gusohoka araja kuraba ko hari igiteye amakenga, aranavugana n'umupolisi yasanze ku muryango, hanyuma aragaruka arabwira Mutama Mbonimpa ko ata kibazo kiriho. Mutama Mbonimpa yapfuye gushika hamwe ku muryango aca ahagarikwa na wa mupolisi nyene. Kumbure abapolisi bari banyegeje intumbero bafise uyu mugoroba. Nta cemezo na kimwe mfise ko uyu mugenzi wacu muri sosiyete sivile yoba yaragiye ku kibuga c'indege abizi ko Mbonimpa aza gufatwa. Gusa ico ntazi n'ingene igipolisi cari camenye ko Mbonimpa aza gusohoka igihugu uwo mugoroba ku buryo gica kimutegera.
n'ingene kandi uyu mugenzi wacu yari yamenye ya makuru yampa isaha zitatu z'ijoro ko Mbonimpa ashobora gufatwa ku kibuga c'indege, ariko akampumuriza ko bidakenewe ko ndabaherekeza. Bukeye igenekerezo ry'icumi na gatandatu z'ukwezi kwa gatanu 2014 Mutama Mbonimpa yarajanywe kuri parake ya meri ya Bujumbura. Abantu benshi baje kumushigikira n'abarongoye amashirahamwe yigenga batari bake niho biriwe barindiriye ingingo ihava ifatwa. Ingingo y'incamugongo yahavuye isohoka, Mbonimpa ajanwa ku mugoroba mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Ipfungwa rya Mbonimpa yari inkuru y'incamugongo ku barundi benshi cane. Abanyororo mu Burundi bari babuze ijwi ryahora ribavugira. Abarundi barenganywa bari batswe intwari itarya umunwa. Abaharanira agateka ka muntu bari batswe kiremesha. Ino nkuru nokwibutsa ko ndi kuyisoma neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Utegerezwa gusa kubandanya kubana natwe, vyinshi ni mu kanya mu kindi gice. Gira ibihe vyiza.